Ishirahamwe Apadeko rifatikanije n'akarere k'ubuvuzi ko mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ku mfashanyo ya Ipasi Burundi batunganije inyigisho kuba remesha kiyago nabo mu ntwaro z'ibanze administration de base gutahura kumwe ibijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro bamwe bose mu butandukane bwabo bafatiye kandi no kwemera kwa bamwe ni bimwe mu vyatumye hatunganywa izo nyigisho kugira bompi batange bimwe ari abaremesha kiyago canke abajejwe intwaro. Maître Fabien Bimenyimana aserukira imbere y'amategeko Apadeko agira ati Uganda twatunganije ngaha mu karere k'ubumanuko bw'ubuvuzi mu gisagara ca Bujumbura ni rumwe mu nganda Apadeko iriko iratunganya twatanguye ku munsi w'ejo itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2025 aho twari turamutse dutunganya uruganda nkuru ku baremesha kiyago hamwe n'abajeje intwaro bo hasi muri komine Ntahangwa bihura na district mu ntara y'ubuvuzi ya komine Ntahangwa. Ni muri iyo ntumbero rero dushigikiwe n'ishirahamwe Ipasi Burundi twatunganije icyo gikorwa kugira ngo bwa mbere duhamagarire abaremesha kiyago hamwe n'abajeje intwaro basanzwe bari mu kibano bakorera mu kibano neza ya chef de zone na chef de quartier kugira ngo baze dutahure kumwe ibijanye no gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro kugira ngo dushoboye kugabanya inda zipfujwe mu kibano haba kubigeme abigeme ari mu mashure abigeme atari mu mashure haba mbese no mu miryango nyezi naho usanga umuryango ufise abana babiri bakurikirana batari bwagere 4 5 rero vyose dushaka yuko umuryango wose canke umwigeme asama imbanyi yari yipfuza ku mwanya abishakiye canke ku mwanya umuryango ubishakiye. Kubijanye kandi no gutahura ku mashengero atandukanye Maître Fabien avuga ati abantu bari masengero dini atandukanye ugiye kuraba uko ubwa mbere batahura ibijanye no gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro ko bitahura ubwa mbere ushikana no ko bitahura no munsi urabona ko hariho itandukaniro hariho gushaka gutera imbere bivuye ku bwigoro butandukanye haba leta buciye mu shikana n'amagara y'abantu haba abandi basanzwe bafasha mu gisata cy'amagara y'abantu andi mashira atandukanye haba mpuzamakungu canke amashira hamwe twovuga nk'aya sanzwe abene igihugu hariho imaze guhinduka aho usanga umupastori canke umugore w'umupastori umugore w'umushehe atahura yuko imbere yuko aba uwo mwishengero ubwa mbere banza kuba umurundi akabanza kuba umuntu ari mu muryango bigatuma yumva yuko imbere yo kaja ku mwishengero aza kwanza guhagararira ubuntu bwiwe kugira amagara yiwe abeho neza. Biri mu vyo dusari twigisha mu shama Apadeko tuvuga ruti ata mahoro ahari nta terambere ikunda kandi iterambere ikunde nuko abene igihugu bafise amagara meza. Mpawonimana Pasikazi muhinga mu vyirondoka rijanye n'amagara meza atanga umuco kubibaza ko kuja ku buryo planning familiar bitera ubugumba canke bigatera indwara zitandukanye atangura asigura ryari umukenyezi yotandukanya imvyaro. Umwanya mwiza umukenyezi gutandukanya imvyaro ni gihe cyose abazi neza yuko atibungenza. Ico gihe naco ni ryari ni cahe ni gihe yibarutse umwana amaze kwibaruka atarabonana n'umushinga ntaye wiwe ngo barangura amabanga mpuzabitsina agaca banza kuza gutandukanya imvyaro. Ni gihe cyose umukenyezi aba ari mu bihe vyiwe byo gutinyanga. Iyo aje nyuma yaho turabanza tukamubwira ingene avyifatamo kugira ngo tumuhe uburyo vy'ukuri tuzi neza yuko atibungenza. Uburyo bwo gutandukanya ivyaro nk'iyindi miti yose hari abo ubugwa neza nabo ashobora kwibona ko amahindagurika y'umubiri na cane cane amahindagurika y'ibihe by'ubutinyanka ibihe by'amaraso kenshi iyo afashe uburyo buri mu inkabuzo
yabisiguriwe neza na muganga araheza akavyifatamo neza. Uburyo burimwo inkabuzo bugoye nubwo buryo ibinini, urushinge, akagegene iyo abufashe haraba amahindagurika y'ibihe vyiwe. Iyo rero habaye amahindagurika muganga aramusigurira tuje utasubiye kubona amaraso yo gutinyanka ntuze wibaze yuko ari ingorane. Akamono batera nuko wokwijukira kuja kumviriza inyigisho kwa muganga, bakaja mu bisata bijejwe gutandukanya ivyaro, bakayaga n'abaganga. Uwumva adashimye kuja ku buryo kijambere bakamwigisha n'uburyo kama burahari, ariko gikuru nuko hoba gutandukanya ivyaro. Bamwe mu bitavye izo nyigisho barashima ko bahungukiye ibitari bike n'amakenga bahora bafise ko bamwe n'abandi bishobora kubagirira nabi. Bafatiye kuri izo nyigisho nyene ngo nabo bazotanga inyigisho z'akanovera mu kibano. Ikintu ngiye nigishijwe ngaha nuko uri ku rushinge amaraso atagumaza. Je rero nka jewe nk'ivyo nibwira nari nzi yuko amaraso ataza bivamwo ingwara. Ico n'ikindi kintu ndahakuye kuko na jewe nkibifata vy'ukuri, kuko navuye ku kanini nkaja ku rushinge amaraso yaramara amezi 5 atayo mbonye, akaca agaruka ku kwezi kugira 6 nkaca ndabona ukwezi kose. Subiye kwa muganga nkabivuga je nasha ndindira uko kwezi kose, nkasubira kwa muganga nkabivuga bampiga urundi rushinge akamye n'ubundi nkaca ndindira yandi mezi 5. Ariko rero muno munsi ndumvise yuko abo nzoza kwigisha nk'umuremesha kiyago nzobigisha nkababwira neza uko urushinge rukora, kandi ko kutabona amaraso atangaruka bikuzanira, ahubwo umuti uba wakumereye neza. Twasaba ko kumbure mushishikara kuduha ubufasha, hakaba ukugwiza amanama menshi y'inyigisho nk'iyo. Ivyari bimenyerewe. Turashimiye rero ishyirahamwe ya PADECO, tukarinarisaba yuko bobandanya bahimiriza no mu zindi ntara kugira ngo turabe ko twokorera hamwe twese. Dukoreye hamwe twese birashoboka. Nubwo biruko bavuga ko bafise ubukene bw'udutabu mfashanyigisho, bagasaba ishirahamwe PADECO kutubaronsa kugira tuze turabafasha igihe bariko barigisha.